Ndetse bagenzi nuko murankurikira nongeye kubara musa mwese aho muri hose nizera ko mumeze neza kandi ko na weekend yanyu mwatanguye neza. Aha mubona ndiko ndafata urugendo ndi mu muduga ava mu gisagara kimwe nda mu kindi. Mwana nako ndagenda hanze mw'icyumviro mu mutima kuvyerekeye ijambo Paulo avuga muri Filipi 3 umurongo w'indwi gushika ku murongo w'9 avuga ngo nibagira ibiri nyuma byose ngo nkahanga amaso imbere nkabandanya nje imbere ndiko ndabivuga mu majambo yiwanje agashaba ngo ibintu byose byambere inyungu ngo ndabibona ko ari ubuhombe ngo kubwo kumenya kiberengeye ngo ari we Kristo. Nashaka tuvuga gato ku ijambo rivuga ko byerekeye kwibagira ibiri nyuma. Paul ugiye kuraba muri kahise kiwe ari umuntu yari afise kahise gasa nuko ari keza, yavutse ari umuroma, yavutse afise nationalité y'umuroma, abaha abandi benshi bayigura kugira ngo bashobore kuyironka. Yari umufarisayo, umufarisien yize amashuri kwa Gamaliel, ariga ibintu byinshi by'ivyagezwe aramenya. Yari umuntu akomeye cyane kandi akiri na muto, yari umuntu agwanije ishengero, yari umuntu yagiwe ngo circoncision ku munsi w'umunani, yari umuntu afise ibintu byinshi ashaka kwirata hamye ishengero yemewe cyane. Uravye n'ibitabo yanditse Paul yafise ibintu ashaka kwiyemera ko byinshi azi, ariko acavuga ngo malgré ibintu byose ko ndabifise ko mfise ibintu byotuma nemegwa ngo nibagira ibiri nyuma, yibagira kahise kiwe, yibagira ibyo yashitse, kuyibagira ibyo yakoze, yibagira icubero yabafise mu ishengero yari afise ico gihe, ariko ngo yihutira kumenya igisumba byose ari we Kristo Yesu. Rero ndagenda kubwira ijambo rikomeye cyane uyu munsi birashaka gushika ko nawe nk'umuntu kijijwe cyane utabona utarakizwe kurankurikira ushaka kuba umuntu wiratira ibintu ufise, waronse amashure, ufise akazi, ufise ubwiza, ufise physique bwo kumubiri, aho wavukiye, aho wakuriye, ibintu byose bikomeye cyane umuntu ashaka kwirata, kuzi kuvuga ubutumwa bwiza cyane, bashaka kwirata ibintu bitandukanye. Ariko nk'umuntu akijijwe Paul akuyibutsa ngo wibagira ibiri nyuma. Ikindi naco ushobora kwirata cyangwa ushobora akamvuga ushobora guma wibuka kigagutuma usubiza inyuma amaso cyane muze muri Kristo bwawe, ni vyerekeye kahise kawe kabi. Ugasanga umuntu hari ibintu yabayemwo, hari ibintu wagendeyemwo bitari byiza, bitakunezera, bimwe bigutera n'isoni kumva wapi, hari ibintu abantu bakuzi ko bibi wagiye urabamwe, ugasanga ibyo bintu birakugiza umuja, uguma wice muri vya bindi nyene, uguma wibuka kahise, uguma ubabara n'igihe hageze kusenga uyumva umenga Imana ntikwemera ntigukunda. Ndagufitiye inkuru nziza, wibagirira ibiri nyuma, uhanga amaso imbere, kuko muri Kristo wahindutse umuntu mushasha ushame gishasha. Wibagire, wibabarire, wigirire ikigongwe, kuko Imana iragukunda, igufite imigambi myiza. Mukunda wibagire ibiri nyuma, urabira imbere, warahezagiye mu izina rya Yesu. Amen.